ndumiwe ajambo yiwe nta mungu w'inkende ngo uzagufukamira abakobwa n'abahungu n'abusanzwe ufite abanyabategwa wakoze nyinshi media umva uzana amagambo menshi ndagukanyage n'ibindi byose bigende fresh nuko gufitondagura nagufitondagura ingani kuduteranya je nakubateranya ariko tuje mvuga ibintu meze fresh atanzigirimo ubivuze kwiki nta birebire fise byo wirakaza wareka ukaduza kanyaro umukobwa araguheba naje ndakwasurure n'amakofe n'ingumuzige hamuca utahi wanyu uca ugenda kuryama Wakuzo nyinshi media fata nicumu fata nicumu man cyo kurafata jewe ni kurafata huko ariko nubonanya n'umukobwa cyo kurafata huko Bakundo nyinshi media cyo nicumu murara nicumu murekurane patingi murabibona muriko murabibona ibintu uko birabaga uko bicu urabona ibintu uko birabaga guys mwaramutse mwirivanye naho muherereye ndaza mumeze neza ko ari umutekano usanzwe nongeye kugaruka no microza nyinshi media nko bisanzwe narababwiye ko uzokomanda bahereze ntumeze neza hako nzozana ibintu bibi nzokwicisha nkije bafume banyisha nabibabwiye kuva no munsi urahira ndayirahi hako ndabaha ibintu bibi nzica canke jewe banyice nuko nguko ntaco nzoshobora guhindura ko sivye ko gusa ibintu byose nzokoma nkoreza ko meze fresh ari vyo muti cyane inyuma ya kamera mukubana Bobo Vanchi umumenyesha makuru areka amu cameraman areka vyitoramo neza areka atanga images z'umutima images meza fresh zitandukanye n'izabandi nkuko bisanzwe dufise abatumire bameze fresh ndabona ko bari muri popinage bayita popinage bayita love bayita love mumajamo make bari mu rukundo nibaze ko ari uko bimeze ariko tuko bisanzwe nk'umuntu avuga ati ndondera amakuru ameze fresh amakuru yitonda kana amakuru ameze neza ndavuga ati sinogena ntabaheshowe kubahereza ibintu vy'umuti bakoze nyinshi media guma kumwe nanje ibindi mugiye kubimenya muri kumwe na Mr Swing canke Marie Swing nkuko bisanzwe hello musore awi umeze fresh ndashimye uragumye cyangwa uroroje mbone aza ko ndi hagati na hagati sister how are you I'm fine. Good evening. Yeah. Tu veux intermoisser le forme matre que vos chefs à très formoisser bon. Donnez-moi déjà pourquoi vous avez mitende. Nyapa? Birumvikana ko atacongereza ariko tuje icyongereza canje ntanzigo kirimo n'icyongereza kimeze fresh cyane cumuti gose. Hama uyu muntu muri kumwe nkande. Umukunzi wanje. Umukunzi wawe. Kuva ryari? Mbo nige kitari gito. Uyu musore uzokaturwa mbere umunsi gusivye gusa ko abakobwa b'iki gihe badakurikirana ibintu bya rezo soso ariko jewe ndakuzi ko ufise abakobwa benshi kandi ukunze cyane na cyane hari n'ibigano bimwe twakorana. Sheri kuhagurutsa nibiki. Ushaka manzana guha makuru ameze neza. Bandani. Bakuze nyinshi media nabaze ko sinje guteranya ko je guteranya sivyo vyanzanya ariko tu shaka abantu bose ndabahukuri nk'umuntu nyene ariko araza muri system yo gushaka gutanga ukuri kumeze fresh uyu musore namufatiye mu nzu ari kumwe n'abandi bigeme benshi cyane abigeme bashika babiri bajyamanye bari mu vyabo ibintu bimeze fresh ari umuntu ariko tunani ko nibaza ko uwo mukobwa bari kumwe nawe yo bari muri bajya nyene mbega niko kuri oya ahubwo birantangaje agire kandi agusabe wegere ngaha gatoya kugira ngo dushobore kuvugana neza washobora kwegera ntanzigirimo bakuza nyinshi media shatse kugira ngo mbangurukanye ntazi kugira ibibazo biza kuhaba agi bajya bakobwa namenyereye nabonye mwari kumwe mu gitanda nabafashe muheje gukora ivyo mukora bamwe bambaye n'abandi batambaye bivuga ko iki ivyo bi none mani waje guteranya canke waje mu kazi waje guteranya je ndi ku kazi kanje nakanyene mba ariko ndakoze ko byose kugira ngo ibintu bishobore kugira umuco bishobore kugira na image imeze neza mbo akazi kana guteranya abantu babikundaniye ukabateranya suko navuze ariko bebe Jeo nta muntu wundi muntu ufise nkundazi ko nakwemeje nimbe ya mama na bonga vuga kari nkundazi wenyene arababemeza bakaza kubakana sindiko ndavyumva ahubwo ndatangaye sinari nzi kumeza uko mukobwa nibazi ko ibi mbe amazina yawe witwa gute banyita Shasha
uko nukuri ngira ndakubwira abakozi b'Inyishu Media iki kiganiro nicukure nabwo je na bintu vy'ubu hako nzobaze ibintu bimeze nabi nzofumanisha canke jewe banyice menya neza uganira nicukure mukobwa uyu musore siniko ndatera sivyo babantu bamwe bari mukundanye warabahevye bebe je nta muntu dukundanye none uyu yabibonye gute kwata wigeze ukunda ngubeshi bwiwe ariko arazana ngaje nta muntu ufise dukundanye atari wowe nyendazi niwe wanyine nkunda urabizi we nawe nibaze yuko atawubesha burimo nkuko usanzwe je ushobora kubesha kuko ibintu byose mvuga kuri English Media barantuko njana inkuru zimeze fresh cyane nabana batwivagira mu bintu n'ibindi tu mumenye kwa rukuri arone shaka mu ushobora kuvugana mukobwa wiyumva gute kuba umukunzi wawe usanze afise undi mukunzi cyangwa umarenze umwe nkawe wowe kwiyumva gute fate ngiye kugira ngo dushobore kuva mu bindi numva ata jambo ufise ryo kuvuga ko nota ahubwo ngira ntahe agikubera ko ufise umutima nk'uwo ushobora kuvangatiranya abantu ndakuzi urafise umukunzi n'undi kuko ushaka kuza kwinjira mu buzima bwo gushaka kubesha abandi bantu uwo n'umutima mwini nzigombi mubwe nimwe ngiye kuzana kubita muri no misi apo ninzo kuzana ndashaka gusa muri biganiro gusa byebiherera ngaho ubu ngiye kuzana bakubita kugira ngo mushobore kumenya neza ibimwe n'ivyo mutarimo ibintu by'amarabesha mukobwa ivyo vyumva gute kwanza kuba ariko karakubesha gasanga ngo bakunzi hamagace kaza ukaje kudiraga nawe usanzwe wari wifitiye n'uyundi Girishoboye kubivuga nakubajije ari nka wowe nawo kwiyumva gute we ntumva ko hari ubusambanye buhera abantu bose bacu batangugira kwinjira mu bintu bitafise akamaro musore je ntumvyimbe ko n'ukuri kw'Imana ubwo no kwatsurura amakofe nta musore nkoshobora kuzurabeshana n'abana nk'aba bakoze English Media mbona umenga bigiye kuba birebera ariko tu biratuza je hasi ubwo tuko turavugana kuko je ukanyurira kunyururuka birakugora kunyurira birakunda mubwo gira unyururuke neza wamaze kunyurira mwana wa mama birakugora n'ukuri mukobwa fata ingingo nakubwiye uyu muhungu arakunze jewe nkunda jewe nkunda nanye nkamukunda twemukunda n'umuganda sirimwe sikabira kubona kandi ahubwo nibazi ko bazi kumubona ntavyo narimaze amajambo yiwe nta mungu w'inyana nkaho gufukamira abakobwa n'abahungu busanzwe ufite abanye bategwa wakoze English Media umva uzana amagabo menshi ndagukanyage n'ibindi byose bigende fresh nuko ngufitondagura nagufitondagura ingani kuduteranya je nakubateranya ariko tuje mvuga ibintu bimeze fresh atanzigirimo ubivuze kwiki nta birebire fise byo wirakaza wareka ukaduza akanyara umukobwa araguheba naje ndakwatsurure n'amakofe n'ingumuzige hamuca utahi wanyu uca ugenda kuryama wakoze English Media fata man je tukufata je wani tukufata huko agiye kunonanya n'umukobwa tukufata huko Akoze English Media acho nicumu murara nicumu murekuranye pati ngizo yanyu murabibona muruko murabibona ibintu uko birabaga uko urabona ibintu uko birabaga urasaba imbabazi ntadusaba nabisha hariya shira hariya urasaba imbabazi ntadusaba manure phone aho ntadusaba imbabazi hamna kore manzu ndi manzu tuzi urasaba imbabazi ntadusaba saba imbabazi kasi tuzi je ndi umuhanyi genda uvyemeye saba imbabazi reka tubivugane wavyemeye reka tubivugane wavyemeye sheri wewe sheri nawe oya ntavya sheri ngaha sheri wewe nawe wowe fata ingingo yemewe kandi ubintu vy'uburofarofo bushe pembeni hapana kwirakaza sivyo agi Yumva itimo aho ubusutwa buhera ubushirasoni buguza murahenda. Tazumva ukuntu wonteranya n'umukunzi wanje nkunda. Usanze turi mu rukundo. Teranya ukuri. Ucu duteranya. Ukuri kura. Sheri ntawurura. Kandi ngira fata ingingo yawe. Ntawura. Fata ingingo je uvyo navuze nivyo nye ntakirengaho. Nabonye bisuye gusara ndakwaturwa amakofe ucuta uri kurarira. Umva aje kandi umuzane ivyo. Reka namubabariye gusa. Je gusa namubabariye. Je namubabariye.
Je nakubabariye ntugumuza. Je nakubabariye. Je mu rukundo rw'iwawe. Je namubabariye. Konteranya sume ko genda ujuri. Je namubabariye. Ese na umwe ko genda nyuma tekana. Je singana ni muzima. Reka shire microphone hasi amana kwereke ikimbwa yaboneye ku mugezi. Bro, wait.